J'aime quand tu roules sans papier. Personne peut t'empêcher. Hano ngwino ngyumudodo ashuwe cyane habe nko mu cyoto arankwega musi yingidi arashaya cyane kurusha muzodo molo Carolina wanje polo wewe take control my controller kugawe choro ribanyigichu iwawe nashise ndi munyishu I'm feeling love let me sing for you la 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 mon bébé ça c'est pour toi bébé la 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 ya la mi amor la 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 Pasi twende polo Carolina wanje polo wewe take control my controller mama we singisha kuko wontono ye ni wewe kiro man mwana yutima ose yeah let's go kiro man mwana yu aha 2 3 la 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 mon bébé ça c'est pour toi bébé la 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 numva norira kabisa. Big shout out to you my sister Kakedi, urakaza cyane ufite sound usoundinga neza wallahi ubaneza ko Ingo Live Band yagukaje kabisa. Ani Alvin Smith la fasha original turi kumwe mu bwami bwa Black FM mu Gand Star System gishikirizwa na Big na Andri Promoter kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ni kiganiro gihe umwanya abanyamuzika ndetse n'abakunda umuzika kumenya makuru mamutazi ku banyamuzika banyu musanzwe mukunda nandi makuru asanzwe avuga mu gisata showbiz n'ibindi byinshi. Uyu munsi rero mutumire wacu afite indirimbo yitwa Rara nkuko yibabwiye ni rara araza kubitubwira aza kudusigura ariko kandi rero ndifuze ko muguma imihanda y'amaradio yanyu ndetse n'amatelefone mugura amayinite kugira mushire kuyaga n'umuririmbyi mukunda cyane cyane abanyabuterere nabone ndazi neza ko bana muraserukiwe kabisa kandi muserukiwe neza muri top 10 bana mesha imoemu mu muziki w'u Burundi urumva ko abaserukiwe. Alright, mwazi kuvyumva yabwira Andri ni 65 ugume hafi nimero yawe cyamagara mu kanya cyangwa wandike message ariko imbere ko tumwakira bazige twakira umuririmbyi ihane twaja kuri lala niturara icyo kintu uvuze icyo kintu gize nico kuko jewe ava yuko jewe ndirimba ma R&B j'étais un rappeur kandi umurapera ageze wose ategezwa kwereka urumva nawe turatanga ikiganiro gituma twese duha amarap kuko parce que c'est pas une musique ya business tu vois rap ni musique ushobora kuhabura abantu bakavuga ego vraiment mugabo si music ushobora kurama kanoti mugabo rero naho twahagaritse rap aho tugeze hose turayirepresenta avaye ko tutangura icyari cyose exactement ko muraba rapper ni petano mzee muraba rapper oh yeah twagereye yes oh yeah yeah la vache wa kera original yeni chaye kukirimba amajwi menshi asanga indani baguma baririmba hip hop yageze ibwami ikuri microphone abaniga mbaha morale dinga sojo obidi ara kwipete ya generale ngiye musi ya mpamba way kuri umucungi kucavu rufyine n'urugamba way ngera ngira impamvu kuba bicaguye nta mateka to bitanguye ikikibete kiri hali n'ababanyi cy'abakangu ndetse na neza gumunika cyose ndamwe jamani buce ntunka gacha kuko ndigija kurijya mu nkabica kashire kace mpiga ndiza heshi bacika chika shoot ganda yizanye nk'intasho mu rubo bwa mini Jeff isi jambo gotindarenze iracyari ntango tise etre une vache nabihawe na jabo kuri yipeti kuri murongo reka ndengane bireba byinshi bigira byinshi baze bigane sipode kigi chaka perki swag original de ay siji kinga geso bazana ni promoter photo ayisa
Don't kill my vibe, don't kill my vibe. Oh no no no. Don't kill my vibe, don't kill my vibe. Nyisha abana benshi uno musi lipari imyotsi myinshi ngidi nyinshi nidutahe turari hahiye hahiye erega turahaturiye hahiye hahiye Kamari Xavier Métagier, je vais plus te lâcher. Ah, j'aime quand tu roules sans papier. Personne peut t'empêcher. Hano gwino ngyumudodo. Ashuwe cyane habe nko mu cyoto. Arankwega musi yingidi. Arashaya cyane kurusha mu cyoto. Bolo. Ah. Vas-y, bolo. Muhammad. Don't kill my vibe, don't kill my vibe. Oh no. Don't kill my vibe, don't kill my vibe. Plaque FM 94.9. Kabisa Plaque FM 94.9. Alvin Smith, la vache originale in the place today. Hahiye. Erega turahaturiye. Hahiye. JJ Wendinji. No. Mr. DJ on the replay. Kuzingumu mwana nyiche. Nidutaha mpaka buche. Inzoga ziracari biche. Ubuzima bw'iyisi. Weekend in Hennessy. This is how we pondisi. Uri muririmbyi uzicuri uririmba bikeya abantu batahura tubuhejeje kabisa ni la vache originale tunatangura kumwidondoro wiwe atubwira ry'amazina yo kwagose gusanga turayahengamye ugasanga biragoranye bon en fait ara amazina amwe nakuyemo kuva Unagire mariage nko kuvuga ngo rapper 5 heures ni père amal ivyo umuntu ari marié navyo lavyo uvugamo warabihinduye ibintu nk'ivyo narabihinduye nickel dicam meswaga umugore wanje arambwira urumva rero ko nzije ndi ku mutima wawe umaze kuvuga ko atamutima ufise urumva je ndi hehe rero ndi kungidi cyane ku mutwe wawe urumva mugabo urumva nyene kameme yuko uzi umuntu umushira ku mutima rero umaze kuvuga yuko umuntu adafise umutima wowe umva nawe umuntu ukunda umushirayo donc unitwa Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau. La mer. Nickel. Il y a rappeur sans cœur ni père mais soit guerre ni tonakouye moi. Alright, karibu cyane msaza. Merci beaucoup Motaje, sinakunda ma radio bro. Jewe kweli man. Jewe. Wakuze mu msaza. Yako freshi. Ya en fait ara abantu aussi. Voilà, c'est ça. Wakuze kabisa. Ouais, c'est ça ce que signifie être marié. Ufashwe neza. Ouais, quand même. Ouais. Ninacho kurongora muta. Mubwira ninacho kibazo nagomba nuca nafatirako ubonye la vache wahiga yejo na la vache uno munsi biratandukanye cyane. La vache yakuze. Nafashe yakuze haba muri business ya musical haba muri business y'ubuzima busanzwe ibana voilà neza yuko amaze gufata indi step kandi byo vyiza ibihe n'indi tu vois bimwe byo gushaka amapingo byaravuyeho no hariya acagina ariko ndarondera inzira ubu naho inzira narayironse umva kandi mu kurondera inzira big nawe ndazi kugira ngo Black TV kumenye man wabanze gustragoringa kugira bakurondere tu vois donc wabanze gukora man ntiwavuse turavuga ukigeni yadangure journalisme muri Black TV directement wategeza kwanza kubera iki cyo tu vois kabisa baririmbyi rero abaririmbyi ubu aba new generation ko je sindi muri new generation man je natangwe music muri 2015 urumva sindi generation shasha uri hagati na hagati ya urumva rero nka jewe ndi mu bantu wastragonize kugira ngo shobore gushika yondi abapeti bubu arashobora kuronga umuntu amwumva akavuga burazi kuririmba ati agenda muri studio kora video twebwe kera ivyo nivyahaburamutse kera nta muntu yagusupportinga gutora amahera no kera turastragolinga moto gatigi tugakoropa na nuze na studio kugira ushobore kuririmba mutse cyangwa ugasanga mani ni ugenda kurondera producer abana umusumire kugira ashobore guhindirimbo mutse urumva tuya man c'est grave kabisa buryo umuntu abonye yavuye uwundi ukwiye kumuha respect kuko ni mvuye la vache rero nandi yaruje amakofi ari amakofi ugesera oui je t'aime oui tu sais pour les autres je pas d'état je te jure qu'avec toi je sais qu'avec toi ça sera pas que dans la vie mal ko butamu na sikuishi hamu l'amour que j'ai pour toi dis pas ça hamu j'aurais pour toi de pas m'appeler en fait
je indirimbo zanje nyinshi ndazibagira mutse usagutandikira muri studio Peter oya ni vyiza arayizi gusa nuko ni yakera yo ndayizi ni yakera twaziririmbye kera mugabo ni vyiza kubona wowe ubwawe twebwe dukurikirana umuziki tuba tuzizi ni fresh nico kiba kiryosho n'intimba ziba ziri mu ba la fashe original atandukanye na la fashe wejo atandukanye n'uno musi la fashe original yahuye niki ya mbega ninde yaje mu buzima bwiwe bigatuma yumva ko la fashe original yo bunge ari uno musi bon urumva je kera nari umuntu ahara man en fait je nari umuntu Imana yaremye ravuga peti we genda kwisuhare nabindi urumva hari bidura kujya kuntu umuntu Imana ishobora kuremeka avuga wowe mu journaliste uzokizwa uzoserukira abandi peut-être en fait je Imana yafashe ibumba irambumba iravuga peti wenda kubumvye genda kwisihara ngenda udekone ça c'est pour ça je avanara hara cyane mutse je nagiye kuvaho mane kuvaho naronkeye umugore kwiyana ndabase guhara moto umengo n'ubundi buzima nagiyemo kuko ndabona umengo mpaye tata bukwera asogora ya madame ko je ufite famille ya madame wanje nyinshi n'abafana banje nawe wavukana asaje mabona none se nahara mazi te umuntu ni fresh ina nini kumbe kure ni hata voilà c'est ça nahajya wahuye gute na nini nawe jewe ibyo nibikura abara stamani Nobuni birahera man naramurovye man nategera musenya igera kwa kunishira mu mazi and poisson ijya mbere ugacuruba nace nsanga ari nini na ndoga kandi ucugumaho nyene ndavuga yana iyi poisson ngiye iyi poisson sinza kwiga ngiye kwitunga kuko andi ma poisson se twaruba twarayagya man twararisha uburobe ayari tukayagya cukucuku rero ijya poisson nirage namuro wafye namurovye ma poisson menshi acha ndavuga iyi poisson isa neza iyi ngiye kwitunga mumba ndubaka barrage muhira ndayitunga ndayigaburira man ubu ni yanje muto kabisa la fashe original watangura umuraperi kandi akaze benshi mbere bagiye baranavuga ico gihembe ndi bako buri muntu wese atigera tahura ico rimwe kwera ko bivaye no kuvyivuye ko wahara ariho side bagushiramwo itandukanye na musique yiwawe ariko wowe wabana navyo ukamenya n'ushobora kubidrivinga byose ukabishira kuri niveau imwe ugasanga bareko baratahura ko ivyo ukora byose ubikora kubera ko wifuza ikintu kana kugomba gushikako voilà ndibuka yuko ko no mu nzira ziwanje izina la vache originale ririmwo muri sheme yiwanje kugira ndiri promoter dushoboye kuba turinga wewe navyo wigeze wemera yuko je nagufashije man nico kintu twarafashanije twese kime gusa wewe unduta uburambe unduta twarafashanye okay ntacu basi mubivugure tujama mu mutsinga kwiradio mu dufitaniye beef y'imyaka man David bije guhera ubuvuba man basi cyamba bajewe big jewe man uyu mujama ntigeze avuga yuko je nigeze kumufasha avuze ngo niwe yamfashije man wewe twarafashanije urazi gituma reka ndakubwire je nagufashije cyane kuruta man je nanje naragufashije none gashala vashi kurugero twa turimo twese warubona urugero twa turimo ivyumviro vy'ama interview ninde yabizana nije nakubwira ndi promoter dukore ikunuku interview mu nzoga jewe na my idea yanje man mu ma restaurant ndagaswe niyo interview yawe televiziyo yawe top TV kiyugurura Landry uribuka kiyo cyambere cyaba ndabizi ariko abantu babonye Landry promoter ico gihe babonye Landry promoter na lavashe batuza kumubona kuko je kubera ikigende umuntu wa mbere kuri ikindi umuntu wa mbere warondeye igihugura televiziyo kubera uruzi ko je dushobora kurana umuti je nawe we nubundi je nawe tuza kurana umuti ikibazo aho cyabaye ni side wabivuzemo oye ivyo tuzosha mu kindi gihe ariko nkavyo de star system no écoute man reka umurekera vache twahuje bamfashije même 1000 francs uva nkiba mu buterere kandi n'ubuduhuye sindamwibagira mugabo ndakunda faut pas yuko wibagira umuntu man yigeze gufasha nakantu nagato ukacuvuga yuko atigeze gufasha umuntu lavashe sinigeze ndamwibagira ariko ndakunda ukuntu lavashe oya ni fresh none se bari bakuzi wewe bari banzi je man bari bazi ko je nawe faut pas ko dire yuko wafashije je bombe bari bazi ko je nawe ari gisasu biravana side wabivuze so la vache ni jamaa nous étions famille turi famille urabizi ko twapambaranye kandi ndazi neza ko binakuryohera ubonye niba Landry promoter ni check n'intebe kwazi ko thank you okay so guys mwavyumvise kumena la vache original primaire ikibazo nariko ndabaza ni la vache rero amaze kuba arigiye muri yo side yo kuba umurapa sivyo umuraperi ndetse ico gihe benshi bavuga yuko umenga n'ibindi la vache havuye akora ama hit
ubona ko yari umuririmbyi adacika intege ikintu cyatumye Lavash adacika intege mu gihe yari afite side bamuharuramwo cyari giki jewe man jewe umfete jewe ndafise ingene umugore wanje aranzi canke abantu janje barabizi je maze kudesida ikintu ndagikora canke ikintu uzogishikako canke ikintu ndakigura urumva man sinjyama ngizo kugira effort umva nduka ruko ico kintu ndakironse canke ndagishise ko tu vois c'est pour ça je ava abantu benshi cyane barandekurageje kubivanye n'ibintu agenda akora mugabo je naifse target muri je mvuga ati un jour ibi nimba ndiko ndakora ibi ni kugira ngo ndonke man ari inzira za hafi kuko urumva je narabona je ndacari petit ndacatangura music n'icyo ikintu nokora kugira ngo shore gushika hariya osome kuko mvuze ngo ndindire ari aba brother benshi cyane bamaze imyaka n'imyaka batigeze bashika hariya rero je nacengira ikintu nka shortcut nkingira nka raccourci tu vois ndacino pembeni c'est pour ça nakoze ibyo bintu byose abantu baravuma baragira iki mugaje navuga ati un jour nous non musire all right Lavash uri mu bantu bamenye cyane yavuze mwe bimwe inziba gucimenyemo hanadakomeye muri side kuri mbigifasta cyane ku buryo abantu bose bavuga ati ngo wa mu Faransa wa mu Petiga mu biga byagenze ku Faransa umengo ngo nivyo turi muri business y'umuziki kuko utabandanya turi mu gifaransa cyane urumva mugara kari munagize igifaransa cyinshi karamenyekanye kakajena Shan Queen fata ntunde kure niyo na Esther ijya niyo ndirimbo yanje ya nyuma naririmbye igifaransa impamvu ni yahe ushaka kumenya gituma hagaze igifaransa okay gituma hagaze igifaransa ufite ari abantu bampanuye aba brother nyene aba star ko babonye ingene ndikunda duga barambwiye ati petit ici c'est au Burundi kabisa ari mu Burundi imbere yuko ufatisha hanze y'igihugu bafatisha iwanyu utaramenye kiwanyu ntushobora kumenyekana hanze y'igihugu donc rero banzu urimba ikirundi kiwanyu umenyekana iwanyu no mara kumenyekana iwanyu uzocurimba ico kibi cy'abanyamahanga sivyo kandi igihe nabihindura igihe ntangura kurimba ikirundi nico gihe nace ntangura gutoya imbere kabisa unabiravye nikimwe mvuga Lavash twabe turavuga ngaha muri studio tuvuga ati hari indirimbo nyinshi zimwe umwanya kwera ko zimwe ivyongereza vyinshi ugasanga barazinyuma abarundi barazanse bariyankiye barakubwiye ati turavyanse kandi indirimbo ya jamati bayakire fresh ariko oya biravana na side ivyongereza birarutana ivyongereza tworoshe n'ibintu byinshi kandi cyongereza ukabwira umukunzi umva kamna kubikura umuntu ukunda basa kongereza ukabona igira drama rafise kunde aya yogena ake narimbe rapa irimbe mu cyongereza urabe kandi murazo kandi hajya ndazi ijya ndimwe dramati abantu benshi bafa kurimba mwazi babazi n'ivyongereza ariko ari mugabo kubera ziko tenari nene ni soja akagira kujya mugabo ni benshi cyane bataba ariko bataba nico twame turavuga haba aririmbyi bamaze kuri mu mwanya bafite indirimbo ziryosha ariko zimwe ivyongereza byinshi usanga barazanze Lavash nakubali alright tufise Lavash original bwa Black FM ariko reka twumvize indirimbo yiwe amasoza kutangura umurongo wa telefone kugira ngo musha guhamagara ni 65 609 ariko imbere yuko baza guhamagara reka mbaze Lavash kusohora EP irimwe abigeme gusa inspiration yavuye hehe konza abaririmbyi murabira ku bandi byavuye hehe bon jewe genda umuntu mani sinzi ngene meze jewe genda afise ibirozi byanje urumva jewe minuit imisi yose mu ijoro minuit donc je vais dire 0000 000 donc minuit top ndavyuka sishobora kuryama jamais minuit fuma ndi muri boîte cyangwa sishobora kuba nsinzire minuit donc je ndavyuka là nkicara nkavuga nkagira kujya bagira wala kujya bagira ngo bya yoga meditation ni yoga mu kintu kinje mu bisubizo ariko mvyuka ndagikora donc ijya ideo nariyumviriye nkore ki ko ijya ndirimbo EP nabanje kuri ijya ndirimbo ya Jena na Iritina niyo yari yambere mugabo mu ijoro minuit ide kirazirambira ati iyo ndirimbo ikuremo EP deja EP ni CV kuko nta mushobora kuvuga yuko umuririmbyi udafise EP cyangwa album ntuburi muririmbyi man nama collabo barabira bacana ivyo bintu nuga ugira collabo ijana udafise EP cyangwa album nta CV ni CV niko mvuga no muntu tufate ari international ashaka guha collabo anza kwa ivyo akoze tabonye CV cyangwa album ntago none umuryango je fise indirimbo 200 okay ufise album zinga ufise EP zinga nta nimwe ngo ufise indirimbo gusa là t'es pas professionnel ndavuga ati ebana man umaze gukora imyaka myinshi ifu kugira ikintu nka CV na uja ahantu ushobora kuvuga ati narugize EP ngiyi ndafise n'izindi chanson nakoze za collabo voye and du coup ndavuga okay ifu ko nkora EP sino je ndamuntu wari mu wambe na pinga ama EP cyane parce que nabona ama EP yose mu Burundi atera swata man kandi ni flopping ya flopping kabisa nta EP nimwe nga mu Burundi shobora kuresisa man usanga havuye n'indirimbo imwe uca wimvira sadbiragerageje
Sadbi ni yahe muri EP yiwe yapashe ijya ndirimbo yagerageje wasabwe indirimbo zibizagerageje niga nuko nyene havamo imwe canke zibiri cyaje ya floppinga zose wala ugaca wiyumvira izo ndirimbo zose asoye imwe zofata kandi ziba zikaze kandi EP bari indirimbo zikaze wala mugo maze gusohora kurya man ntibibaho ahubwo EP ya We Love Music kabisa niyagute irihe nta niyonzi jeyo irihe barasohoye EP bakiri muri DP Music Barasohoye. imwe kumwe na Barayisohoye. ya none away no ngira kebato ai nijya yari kumwe na ntuze harimo n'indirimbo kumwe na Vishu oya Yego. yose nabyo tuzi gusanga Like you. none nka jewe usanga nzi nk'indirimbo imwe sizi nk'uko iyo ndirimbo iri muri ipi Yeah, yabo nivyo, nje nayo Muga nivyo, mugabo nivyo. iyo take mahato ndayizi molo ndayizi mugabo mbwiye ngo biri muri ipi je sinomenya ni ipi ariyo moto donc nuko bacembuga reka nkore ipi nta kundi cyo ndavuga okay nicyo ikintu nokora kugira ngo nitandukanye n'abandi bantu bose bamaze gukora ipi nga mu Burundi cyo ndavuga reka nkoresha abakobwa gusa Ego arabandi bakobwa mu Nouvelle Generation narundi barigiye ibintu mugana arabatahuye man iyo umwana ariko arakura abona yuko azi ibintu byinshi cyane kuruta ba brother biwe tu vois mugabo azogera igihe ni ashika hari avuge bakubwiye ati dukora canke bagize ibintu bya gute amashobi non je quand même je nushobora kunyankira none umuririmbyi kwa none umuririmbyi kwa ngira collab with Smith you know why jewe umaze kunyankira ntushobora kumbwira ngo ndakwankiye kuko jewe man jewe Nouvelle Generation man ndakuruta followers ndakuruta mutaje nka jewe man je tujanye ruguru niwo ubona yuko jewe nzwi bivanye n'ingene ndi mu influencer ama film iki je fisi ibintu byinshi byatumye menyekana kwa tusanga wowe rero uraririmba wowe uzwi bujumbura gusa nawe nyene makarta mamwe tu vois cyangwa nawe nyene mu bantu bamwe kubera peut-être utangi note gwe bakuvuze sivyo je rero je nzwi no mu ndagira ni ndani mu gihugu man kuva ni bikishi nkora tu vois rero arabandi bantu bamwe muri Nouvelle Generation abakobwa sinze kuvuga amazina mugase na Oman bacha tangwa kumbwira ngo urabona management ngo dufite indirimbo nyinshi turasohora ngo bani twongera maniga collabo muri EP man ahubwo uruzi umuntu ustara guhamagara bari andeo nabo mwakoranye abayaguha agaciro man mugari hari abamwe bandi mugari n'abandi bace baregreta paka prige babona yuko nasohoye indirimbo za bien mugara cyo ntahura yuko bamwe igeza kubasaba ko turirimba bace bambwiye ngo muri iyo EP yaho hariyo bandi n'abandi baririmbye yuvuze nka kanaka yacavuga oya apata nipiga kinani voilà kandi urumva EP y'abakobwa gusa bavuga aha abantu bazokompara bazovuga ni yahe mukobwa yaririmbye neza kuruta abandi rero bamwe bajya Nouvelle Generation bace batinya ko bumvise ari ibigogo bahare bashani queen nkaba Lina wono babaye Lina nawo wa mbere maze kuba abantu hari Lina ba Estanishi bande pako bapeti yandi bakobwa mari yuvise aravuga ya ngoma ya Lina na la fashion ni mot iri mwico bita amanota y'umuziki rero nuko byabaye and c'est pour ça nacengira abakobwa gusa kugira ngo ngire la différence n'abandi bantu bose bamaze kura mayipi voilà all right bavuga ngo kora hasi ukanyibutsa ibuye ndanyibukije ibuye ndakivuga uko ikintu cyo kuri EP hari ukuntu hasohotse EP hatagosoka indirimbo yiwawe uri kumwe yandi mwaririmba na Shani Queen kuri YouTube I think man hihenze mu nyuma mani banari Shani Queen y'ubwa mbere imwe fasa byinshi fata mugiciza hindura izina sinzi ko ico kira muri yakibo canke aje nabonye nabi ko ofete urumva indirimbo igihe wari kwa promote ya EP yawe wavuze ugiye guposting indirimbo ya mbere ya EP hamucu promote uco posting zikurikira hacaza kirya ndirimbo ya Shani Queen na wewe hari amakuru avuga ko ari copyright ngo barabaye ku ma platform ya copyright ku ma platform ijyanye mu gwayisiguye impamvu yabaye ivyaye copyright ya ma platform na YouTube yawe ama platform yanje wapostide ku site zawe uvuga ati bankubise copyright platform za amahuje no okay urumva ariyo platform je nkoresha yo ku distribute music zanje mu iTunes mu Spotify rero ijya irakaze ni yantuzenya ni platform yo mu Faransa Sauza non yo muri Amerika ni yantuzenya ni platform ya Sony ngabo Beyoncé c'est qui Jay-Z ni platform ya Jay-Z irakaze abantu benshi cyane ku isi nibo bakoresha rero ijya irakaze cyane ku buryo akanu umuntu wese
pima gushira ku kantu ikimu cakira rero igihe namaze gukorera ijya yakijya gutera ama copyright indirimbo zanje zose kuri YouTube mwumva kuko bicaboneka yuko ntibiri legal and mugabo paka pranagerageje ku connecta ndabandikira ama message ko ijya channel ari wanje kugira bakuriye ama copyright ya mugabo byaragenze neza mugabo urumva sinigeze nigize utunoti naduke muri YouTube kubera bamaze ku broker ya naho bugurura ama views bamaze gupasa bakubwiye limite AdSense donc biri partage monétisation ya mugabo urana ubu ilalala nayisizemo nashimye kwisiramo avant ko ndadistribute hariya kugira ngo bari antibayitere copyright nuzenye nubu yacari no nta system wakora ku buryo uconnectinga platform zawe na YouTube nara connectinze mugabo urasaba demande kandi urumva iyo demande nabonye umengo niyo demande ya mbere batevye kunyishura nubu ntibaranyishura ku buryo bashobora kubiconnectinga ya nubu ntibaranyishura ngaho onye hari ikibazo gikomeye abandi bahera ku ma platform akaza kuri YouTube mugabo here kuri YouTube aja kuri platform nanje urumva kandi nabasani besho mu Burundi nta ma platform baba bafise nta bafise of course usanga bazipostwa n'abandi ya nakujya usanga yakora entertainment usanga rero wewe uzoza kwiyumvira gukora ivyo wawe indirimbo zawe deja zimantuze nya quelconque zicyatsi cyakigo ya nuko imeze alright so 65 dukurikirana indirimbo message zigumaziba nyinshi cyane ariko na WhatsApp nako barandika no kwakamaza kwakura 65 akibe ko mwakura batumize kwa zindirimbo kwanza muyumvirize muze kugira ibyo mubize indirimbo hama deje tukakadusigwa ivyo ndirimbo atubwira impamvu la dame la madame sigambe agiye ku ndirimbo yiwe mbega ho ni true story cyane gift you never know but don't akunda chemistry yawe na madame kuko mura supportingana uko biri kose yarije no mu Burundi ko hari support ni hagati yawe nawe ikikomeye cyane lavasha na blog AdSense code anakuwa nataka kuitumia vizuri it's okay yeah kandi urazi nkato dukoresha YouTube cyane YouTube nkaje maze nka kabiri YouTube yiwanje YouTube TV maze kabiri nta posting mbanzi ko algorithm ya YouTube mamvuyemo baranakwandikira akakubwira basaba we VP barakwandikira bakubwira ati views ziri munsi zagabanutse bivanye nuko ukunuko oh yeah yes ni indirimbo rero ya Lavashe original indirimbo ubona neza ikora indirimbo nziza ikoranye ubuhinga budasanzwe abona Lavashe akubwira ati umuziki nta mupaka ufise kandi umuziki nugira ubwoko ivyo wumva ko ushobora byose ushobora kubikora mu gihe ubona neza ko ushobora kubishobora ikibabaje nuko ushobora gukora ibintu udashobora ugasanga ngo bibaye fo mu gihe rero je nzoba nshoboye gukora ikintu kikagenda neza inabidi mini fanye fresh indirimbo rero ni ya Lavashe original ni shasha guys indirimbo wumve kandi shasha wowe kura dukurikirana wumve neza gutegerezwa kwakira kano karirimbo n'umutima ushima ni mufise umukobwa ukunda mubwira ate bantu uri vyose ni utuma ndirimba ni utuma ntamba ni utuma numva ko nusara kubera ko musazwe ndanagukunda bebe wanje reka kandi iyo bakundanye usanga arabafu usanga arabasazi usanga bakora ibintu narabonye agafoto karaho abantu bakundanye bari mu vyondo bisize ivyondo oya ntubajajinge n'urukundo cyo gutuma umuntu arumuza nimba Lavashe kuri malala ntituzi cyo bisigura ko kuko sinuze sinirna wapi la 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 ntituzi cyo bisigura ariko Lavashe original kuriki itagiye muri EP kubera kutashobora kwishira muri EP mu gihe mbona neza yuko ari indirimbo ushobora ko ubona neza ko yakozwe kare yakozwe kera ariko ahitamo kuyisohora yonyine yakozwe kera nyene ya igende mbona undi ni nari ngaha gani naragiye ipiaso naza yasohotse before before ya nina ariko igara jengaje kwira bw'indirimbo yasohotse ig'indirimbo yakozwe kera indirimbo ya iyi ndirimbo reka basa kitubwire wenyene tubwire story behind ya Lala en fait bon la d'abord d'accord explique hajya navuze let me sing for you yeah let me sing for you dekanda kuri bon laisse-moi chanter pour toi ya kandirimbe kubwawe umaze kubwira umuntu kugira urimbe kubwiwe curundi hari aka melody nawe ataba amajambo nuko iyo navuga donc icyacu cyose mugabo kaba aka melody ko kuririmba na sadberge zo karimba voilà donc na ka melody voilà aka melody ariko kwekana yuko uri kura muririmbira vous voyez hama igandirimbo siyakera ni avuba nyene wayi compoje vuba kuko nayi compoje mvyuse cyo gina inaryamye bien na madame ehana nchando nka inspiration wandikiye ngaha ari ngaha nawe nyene
Yana kabisa nimwe bavuga ya ncamvyuka kwiri nja muri studio en fait murazi moi kwa mutubase twe tubase ari ibintu bipasa mu ijoro byatari ibintu byatari dakiyara bituma umuntu ronka ama inspiration man donc inspiration ara ironse kabisa ico gica ndamubya peniere ya genda fseide Peniere Pro acambya koroka muri studio cangira genda muri iryo joro nyene mu gitondo cya kare cyaragenda turana na mayide mugabo je chanson nagiye ndirimbe gasi je nafise deja chanson yindi y'urukundo mugabo amajambo yari nkaya nyene zwa and iwe acarambye no sand kuri yacarama mayide cya turakora rero voilà la vache abaraperi ntibakunze kuronka fan base y'iki boss y'abana baba boss ugerekeje kuri abaraperi usanga bafise fan base y'abana bo mukame bibona ni ariko ikintu bita kwiyemera no kuba la vache azindimbi ibintu bifasha kwigaragaza mu bana baba boss ndetse na style yo kuririmba la vache akorera mu bintu bituma abana baba boss basara narabonye la vache ufise fan base irenze mu bana bo mu giti wibaza ko byo biva kuki mugiye abarapere mutemegwa cyane muri abo bana bo mu giti uruba je man umva ndababwiye sasa rero je ari kintu mutazi je ndumona mu buterere murabizi je navuye mu buterere njya kwiga mu irohero kugira ngo shwe kuconnecta n'abana bari voye je ndabyenda kuno kuvuga ukuri kwanje kuko ibi naciyemo ari abandi bishobora ko inspira ugasanga nabanyine byabafashije kibi je nigaga mu buterere nari umupeti wo mu cité ushima moi même avant sinanize yo kuvuga ikirundi man je navuga kilo swahili je navuga igiswahili man n'iki kirundi je nakimenya après donc je naciye mvuga j'ai target yanje je veux pas être comme abambona bo mu cité tu vois ko twebwe abantu bavuga ikirundi twabita ababono twabona ko uri umubono uvuze ikirundi uratabura ibyo mu cité ubona ule umurundi ya voilà donc byari ibintu nk'ibyo nyine mugabo hageze igihe ko je papa wanje ni waruguru kwa ni bururi twebwe twafite nyine twikomporta byo mu cité wewe yaramushisha ko wewe yavuga ikirundi gusa na twebwe rero byadushisha tukavuga none mu vyago mavuga ikirundi mavuga ibintu none nagiswahili mugabo hageze igihe nkura mvuga nigeza kumenya ikirimi kiwacu parce que je suis pas tanzanien je suis burundais niba ndi murundi il faut kumenya ikirundi et là cyanda ntangura kuhindura amashuri mugabo là igifaransa nari ntanguye kuciga deja nari ndakizi donc navuga que swahili et français kuko niga mu école privée y'abakongomani tu vois cyanavuga no kugira amenye ikirundi bizogenda gute niyo ama social media yatanga kuza ma 2011 Facebook yaje ma 2011 2010 ya ndavyuka ko jiwe na créer man Facebook kera cyane muti je na YouTube yanje niyo muri 2012 ndaza YouTube yanje cyane yanje YouTube na kuva 2012 man waciye umurenga hakiri kare iruta nyinshi cyane ari abastari benshi cyane après What's going to happen when 2017 ou 2016 na Sabine 2000 ko Sabine yakera sabayifise uvakiye bose nuzafise no yashaje muzogende ari ya mantuze nyamashwa kuyibona ma community mu fait je kuva kera nari menye donc ibya social media et du coup cyantangura kwiconnecta cyanavuga aha il faut ko ndondera abandi bagenzi tu vois cyandikura muri bagenzi bari mu cité ndaja gucreate amitié n'abandi bantu utagiye kuko ari umuntu twaho yarambira ati kugira utera imbere utuza kugenda n'abantu babiri uruta n'abandi batatu bakuruta rero je safise batatu banduta warofise aburushta gute nafise abajyanduta nabo turi muri niveau imwe cyandagura du coup cyandababya muhira je ngiye mpindura amashuri ngira mve mu butere nganje kwiga mu irohero baravuga we ama déplacement iki uzobishobora wewe iki je nabi aje fufa ngenda n'amaguru ubwo je nige mu irohero target yari iki ni connect n'abajya abana iwabo bafise ivyumviro ko je nafise ivyumviro byo mu cité muti igihe mpindura niyo nacetangwa kumenya n'ikirundi n'igifaransa igifaransa nicyanzwe kizi ko niga école privée mu Kongomani okay cyanda tangura kumenya ikirundi cyantangura ko je narambara bien même sinaro mu cité nambara imuza 300 francs mu Kamenge twagenda mu Kamenge mu Zayura muri Vayura gatishe twagwa 300 bali ubwo ndakambaye nkagenda school abana mu giti bose bavuga wow uraberewe izo muzu zikura abayikare ndakamenge kugoza 300 kandi wase yashoka kuvuga yuko imuza ari 300 na gusa ni nabwo uwizi bwa petit wamse tunapendezaga voilà twarabegwa ndakrea connaissance n'abajya petit bariya aragigituzo turateramana tugira iki nivyo je byaciye bifasha n'amafoto shoot nakora
byarampushinze jewe en fait natwaye ibintu bo batamenyereye birabatangaza bica bituma nabo nyine bifuza kuba abagenzi nanje kubera natwaye ibintu batamenyereye nafise tala zitandukanye jewe nafise ingabirano bo badafise bakaca bavuga what the fuck iyo bamwe kwa mfise ingabirano ngaca nabya ko mba mu buterere ntibavyemeye bavuga man uri kurabesha what's going on utavyemeye kwa mu buterere ari waba hari no batavyemera n'ubu cyo twabuterera kubera ndabivuga cyane ni wabivuga cyane ya voilà ça byarabatangaje bituma je bamenya bashaka nuko tubagenzi cyane umva je nagiye kurondera ubugenzi cyasanga ahubwo bivanye na talafise nibo bifuza kuba abagenzi na jewe twa ko bacha batanga ku presenter donc baba ari fier kuna ifite tala nyinshi jewe sasa c'est comme ça la chaîne connecta c'est pour ça chemenya ni kirundi man jewe mu cité arageze igihe mu cité kwa igena cyo kwiga hariya nace ntangura guhindura mentalite ntangura kwikomporta nk'abandi bana tu vois ni komporta nk'abandi bana mu cité bagira bati mu cité rero baranyankama yo bavuyemwo bavuga ngo ushaka kwigira umwana wawe mu giti ushaka kwigira umwana wawe tu vois mugacha ni target ya voilà kandi washitse ko by the way alright so tukatse kusajera amenyanye na benshi kuko narakrea ubugenzi jewe friend mugabo bajya hose nakrea ubugenzi ubu ni nabo bari kumurakorana sinico gusa kandi ni n'indirimbo zawe zirimo aga creation ko kwerekana yuko ari n'ibindi ushoboye abana bo mu gite bapendagi makeri induru nyinshi nk'utu tuboro twuku usanga du challenge rero abana nafashe natwaye mwana wo mu giti man we n'ubundi lafashe ushaka kubona wose buruta na challenge sinari yugura utabona batoto baba alright thank you cyane abakobwa gusa abakobwa nibo bamfana cyane je kuko niyo nakoreye mu bakera gusa nico ndamukundira lafashe gusa abafana banje n'abakobwa nico ndamukundira lafashe ntigire yibagira bapete mu ikarti niyo mpamvu uzosanga karavuga kenshi jewe ndiwo hariya nama biswahili bingi ake lafashe nivyo yavuze na aravuga igiswahili cyane alright so okay tukoke ku ndimbo yawe Lara ko niyo nyene hari nini duhagara ko bon muri rusangi je naririmbiye umugore wanje man okay ni true story rero urazi ari kintu mutazi man iyo umaze kuva iwanyu ukaja kubaka ubwawe ujya mugore wawe niwe abari mama wawe kuko mama wawe niwe wamukibana man kuko mama wawe ntashobora kumenya ko warayinzara umenya kwibana n'umugore wawe niwe azomenya ko warayinzara niwe azomenya yuko ugwaye niwe azomenya yuko atamara ufise mama wawe donc ujya abari mama papa mon ami mon frère ma sœur abari byose kuri jewe rero nimba ari byose kuri wewe atuza ko ari wa special c'est pour ça je ubona umugore wanje ndamuha agaciro cyane c'est pourquoi ndamukunda man kandi nimba bikunda ifa kugaragaza abakobwa no muziki ikintu cyambere bakunda abakobwa barakunda umuntu aba fier nabo kuko abakobwa bamenyira abahungu benshi ashaka ko bakundana mugabo ntamwemere mu bantu ujyaho yaje turabagenzi umukobwa umaze kumwemera nabandi bakobwa baragukunda kuko abakobwa benshi baba bavyifuza ko ari umuntu abemera barankajiwe nga ari abakobwa benshi cyane bifuza kuronka umugabo nkanje avuga gende shaka kuronka umugabo nka Alvin ahakeya muri biwe kujya afata neza tu vois donc abakobwa vraiment abakobwa bahindwa n'akantu gato cyane wanki ibintu nkora umugore wanje biramushimisha cyane kandi yo ntegezo gukora ibintu bimushimisha kuko man sishobora gushimisha umukobwa wo hanze akonoshimisha umugore wanje d'abord umugore wanje d'abord ndamuha agaciro ndamushimisha avuye ko shimisha bo hanze tu vois rero c'est pour subona je ndakunda kuri mutiri mu nyinshi twishi turukundo inspiration mbana ku umugore wanje kandi kenshi mbana ari kuri umugore wanje man kuko sishobora kunga inspiration y'urukundo kundi mukobwa akonekura ku mugore wanje vous voyez ce que je veux dire kabisa ouais c'est ça kabisa